jewe ivyo mvuga nta numwe ndadomakiza uzi ko tumaze kudomakizina aritwara tuburane nkaba maze kuvuga Jacqueline nkaba maze kuvuga n'andi mazina ntazi umva Jacqueline uramuvuze Jacqueline niryo nizina nifondera iri ha kakaba uwo maze kuvuga vraiment aranyitwarira vraiment kandi bazompana ariko ukabuzi yuko navuze mu rusange nta kodomye kizina genda witwara uvuga uko nyene barakubaza ati yarakuvuza izina ucuzana baca basangura ibiganiro vyose nakoze ni byinshi ariko ntaco bazobiraba ni amezi 3 ariko babihetse nta bace bumva aho nakuvuze basanze birimwo rero Kercy bazomugira nzohanwa mubwiye ati ntusuye kunkanga kuko aswa kunkanga ndayivanamwo hama ngende mu mpimba je sisine urambaza wumva ariko uza neka atakunkorako nagushana mu basura ambwa ati uri mara ya cyangwa niterabwoba ariko bakira nta terabwoba nta terabwoba nariko ndatera byavira bari kubikora yari kunkora kagaca mbonde umwana utwari ishaka attention jewe ngiye kuri memento kandi araza ni wantwara kuri parking barashima umukobwa arasangwa kayinjiramwe ngo camene ikiyo cambuga ati je naciye nguma nitwenge hama cana mubya ati mviriza uri maraya sivyo ni maraya muzindi ukaba wumva yuko watwaye inda y'uyu muntu uri maraya muzindi nuguruye rero baratangura barafukamika ngo ndanka gufukama fukama ndanka gufukama barankubita inkoni ndanka gufukama yarankubise canke akabona umukobwa w'ibisusu aragenda ari mu modoka bajanye n'umugore wiwe agasamara agakora kugono umugore yamukibura ati uri kurabiki ngo Yesu arambwiye ngo ujya mukobwa ari mwe ikintu gikomeye utuzoje kumubwira ubutumwa bwiza gukora ibitumwa bwiza ngo ndabona yuko ngo ivyo bisusu vyawe ngo babitanze kuzimu ngo babitanze kuzimu ngo bisi bisusu akagoma bikora akorera ngo haleluya akabikanyura nyene basikiye Kercy amabere sasa amabere niyo biharaje akayafye akavuga ati abavyeyi bawe ubwa mbere aguteranije n'abavyeyi abavyeyi bawe ndabona yuko bafashe baragutanze igimba cirondoka kugira ntuzopfe wararondotse ndabona urabona abahungu beshi mumaze guhebana bakuvanga ndababona he ngabagehe n'ujya muheruka gushwana yakuvanze rero nivyo nyoko yagukoreye kuryobere gira uko mwizina rya Yesu abana Kercy humiriza chaza gafyonda wewe kurababa ravuga ati yo ngo nimuzenga mumfate ngo aya madayimoni ngo ngayo kombe wewe uri kuribabariye nenga shubu ntaje kanyuye amabera kuma kanyura haleluya ngo bari mu suti usanga ryavuyeyo wewe uri kuramwikura kweri kurababa ngo namadayimoni none gasha amadayimoni afata amabere nayahe kadafata amaboko amadayimoni kada amaboko ari yakora ibintu bikomeye kadafata amaguru kadafata ugutwi afata amabere n'igisusu ngo ugusanga je ngo haleluya ngo burya ngo Imana ngira bikunda ngo akigira rero impumyi Royi TV. This one to everybody. My name is Radio. This is Royi TV Burundi. Ni Mr. Radio ndakubwira ati I'm back again. Yes ndagarutse rero ndakubwira byinshi muri entertainment ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Royi TV Burundi. Icyo ndagusaba no gusaba gukora subscribe kugira ngo ukomeze guteza imbere abarundi bagenzi banyu. Right now rero ndi kumwe n'umwigeme novuga yuko yakoze amateka menshi muri Buja Afriva. Kercy ndabeshya. Mvuze wakoze amateka ndabeshya. Ntiwabeshe simbeshe bandanye ndakubwira ati ndi kumwe n'umwigeme navuga yuko yakoze amateka menshi muri Buja Flavor yabonetse mu bikorwa byinshi mu ndirimbo ngiye zitandukanye mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye right now rero niwe mutumire ngaha muri studio za Royi TV. Kercy welcome. Thank you. Ko bien meze bien amakuru y'imisi ni meze etwa naguheruka kera wala kubera warukenye urasikiye anyise umukene imbere ya kamera wala cameraman je ndi umukene wala ndi umukene Kercy wayo unyise umukene imbere ya kamera wala abafana bose bacabona ko ndi umukene ega ntiwavutse uri umubosi wari nakubwiye ati wari umukene duherukana ukiri umukene duherukana nkiri umukene ariko rwe nawe ndi umubosi nta sinzi ntavyonzi ndi umubosi wawe
Yes ni Kercy rero nakubwiye ati niwe twakiriye muri studio za Royi TV Burundi. Kercy ndashaka kwaza uramusa abakunzi ba Royi TV babwiye ati mumeze fresh. Abakunzi ba Royi TV mumeze neza. Ira idea yagenze Mumeze gute? bien. Kercy mbega no muislamu no mukatolika no mupengoti Ndi mukatolika. kwira ido cyo muislamu. Nibarigeze mbona je naje kujya umuceri wanyu jewe. Arantu je numvise yuko Kercy ewana yakoze ira idea wala. Jewe. Yes. Kugira ndanabemeze kwira idi nta n'umuceri nari. Wiri ujyana. Niwe nari ibindi. Wari iki kwira idire? Wari iki kwira idi? Mwibigeze ujya kuvumba rero. Hari ibintu bitwa kuvumba man. Cameraman gusa cameraman agiye kuvumba man. Ni so. Gusa nagiye nagire nje kuvumba wangu ndabara ahantu mvumba ndake. Ariko na Kercy je numvise ko yagiye kuvumba. Kercy semesha ukweli. Nibisanzwe twese turavuga. Kuvumba navugisha ukuri. Sasa niba Kercy yaraje wanyu kuvumba ku munsi w'Eid wandike muri commentaire wala. Ariko rero tukiraho nyenda ndashaka kubabwira ati mumeze fresh abantu bakoze Eid ndashaka kubabwira ati nubwo yaheze ubifuriza indi Eid izoza nziza. Izogere basi bakiri bazima. Bakiri bazima nta bindi no bipfuriza atari. Bakiri bazima tuvuga ku munsi w'Eid gusa. Nta bindi no bipfuriza atari Eid. Ubipfuriza amahera ba. Ndabe basi umwe wese umunsi yavukiye ndamwipfurije uzogera kiri muzima. Ariko Kercy burya barakunda gukora ama anniversaire. Washaka? Ariko tubona abakwin video benshi bakunze gukora ama anniversaire ari ku rwego man. Why Kercy tamona mu anniversaire avuga ati uvuze anniversaire uvuze umunsi w'amavuko nci numva ico kibazo kije. Jewe ngize anniversaire haza abantu baba bari proche. Haza abagenzi baba bari muhira n'abandi bagenzi baba papa bakuze. Tuvyita ubukene cyane tuvyita. Nta ntibubara ubukene. Donc sinshaka anniversaire yakavu. Urumva no kugara mu bisanzwe. Kugara none utagaye ucubaho gute? Utagaye ucawolo. Yes tukiri ngaho nyene rero ni Kercy nakubwira yuko araberewe sandi bazabona afise look ishasha mu mutwe. Gusa kwanza iyo look bana. Asaluti kwanza. Iragupendeza bya tari. Ndabizi. Urabizi. Ndumwe kandi ndumwe. Ntabyo waruzi vugisha. Urasikiye cameraman urabona ndamubwiye ati ramupendeza ngo nari ndabizi. Warubizi gute? Kandi ndumwe. Turi babiri ganaje mu cyandayishira. Wowe utazoya tuba babiri. Genda none. Wosanga ari je nagutanze kwishiramo. Ibibazo bitagira umutwe n'amaguru. Wosanga ari je nagutanze kwishiramo. Birashoboka. Cyo tuba babiri. Nizo filme nazo za buri munsi nibiki. Izi filme. Ndagwaye amaso wawe. Izi ni za maso. Wallahi. Amawiso nani nizi. Je ndahindura. Nanjye ndahindura. Urahindura. Oya none oya kitatu arizo wambara. Kercy urabesha wallahi. Bakunzi ba Royi TV Burundi. Ndagusavye nimba muterere promaguru tundi do filme. Nukuri kwimana nabamukora ico ibihumbi 200 azogura imyambaro 2. Urasikia Kercy ubwa mbere yavuze ngo ndumukene ubwa kabiri ngo amarori none usanga ari aya masona amarori y'amaso barayahinduranya gagaye ntasa n'ay'amaso yavuye hanze niyo mpamvu yavuye hanze yaracuye dasa yaracuye cyane none Kercy wazi kurire cyane ndabizi freestyle oya why zoba afise inota zoncorera hama ndamuririmbire mu matwi yiwe. Okay je ndafise inoti resha kuturirimbire rena. Zana amahera ngaha yashiraha. 500. Beturawa yo fisi. Je shaka freestyle wangu. Tukubona mu ndirimbo z'abandi. Yifitiye 2005. Harimo n'igice c'ifime yo kwambara ijisho rimwe. Rimba ukuongeza ko cyanogeza ko yani. Mama tanguza 2000 shiraha. Na Maria shiraha. Niko yashira kure. Ngo ese warose tuja imbere y'Imana n'abantu. Ese waronse twubaka tugakomera. Tukabyara hungu ndetse nakobwa. Tukaba makara tarurubeya. Izo ndato Jenizo shaka Diwane come kumva ko wandoteye iyo hamwe zitobizo niwiri kurambwira jewe noraba nabi yo wajeje ego
zana ya 2000 naririmbye umurongo wa 2000 banzureke Byutsa gukora byose ubikora unyibuka aho uza kuja hose wirinde guhemuka good morning love wirigwe neza turasengsare kesera oba wangaye urasikia Kercy usanga ari za cameraman Cameraman yochanyicha ndakuria kuri mikashi sawa namtumia 5000 nasikia shiraha ndakuria 5000 ndakwatsa imbere ya kamera urasikia Kercy cameraman ushunta barawa igaje nani guvunipe abwiye ko nigwari amaso rero ngubise ngo amaso bicaberera nubwo amaso ntacakira yochakiro nkubise cyangwa yocayongereka yagavutse udakubitwa niyo mpamvu gwa y'amaso natwe twakoze dukubitwa ko atamaso kwaye wakubiswe higa Kercy babarira rero bandanye ibindi bibazo oya uvuzeyo warakubiswe ndashaka basumbwira umunsi wakubiswe kabisa ukavuga ati uyu munsi kabisa sinzowibagira mu buzima wari wakoze babarira sha se nivya je ndashaka uvuga ati kabisa umunsi nazibagira mu buzima bwanje nari inkoni nimba hari kwishuri nimba hari muhira wari wakoze ikire umunsi kwanza hari kwishuri ya kwera naraderanje cyane kandi nari delege umunsi ndi delege urabona ko yawo w'umukobwa none delegeze Kamera bari rero kwera narumva naraderanje cyane ntari kuko nubwo wankubita nkasubira hariya sinanuma wahita wongera ukaderanje nacasubira nkavuga kandi ni kuvuga ko mwishuri umvugishije uri nka hariya ukamvuga ndagusanga ari ndagukubitira mwigisha imbere so nukuvuga rero uwo munsi rero urumva ko nari derege mwigisha abigisha bari bagiye he mu nama ashasigarana rero nsigaye ndabanotesha nakujya kunota rero nsigaye mwishuri hageze kuja muri pause cyane babwiye ati twigire gukina turagenda turakina uko bavuyeyo nyene haheze amasaha menshi basanga turacari hanze twigumira hamwe ndababwira ati twigumire hanze twenjoyinge kubera wari CEO w'ishuri ariko ntitwari bwo duheze no kunota nta n'ikintu na kimwe twari bwo dukore kandi naje kukibaho sinabwo mpeze no kunota niho narakubiswe ndakubitwa hamwe nta n'amaso yabyimvye ndavuga ati gusa kubera twaciye naciye nungara ishuri turaca ditaye rutahana numva no kuvuga nakubiswe mu gatondo wahageze gutaha waciye utahana urufuguzo rw'ishuri naciye ndatondo rero iki ko yamigisha araja ahitana isakoshi mu ntuze ko se kugenda mu biro ngo yumva yaraje kurabisha gosha sanga haruka baraje kurabisa bari batatu baraje gutora amasakoshi ya mu ishuri batahe hari abatelefoni wiki bace basanga twatashe ni kuvuga rero baciye narashitse mu gatondo ndugurura ko bavuga ngo barakwica mbwa ati kuva matwi nuguruye rero bace baratangura barafukamika ngo ndanka gufukama ndanka gufukama barankubita inkoni ndanka gufukama ca mbwa ati mpfumumbwire ntahenze kuzana mama acarambira ngo taha umuntu uziye mu responsable acarampamagara yarankubise hamwe yankubitiye mugabo rero je warandi ninka directeur kwiryo kosa ahubwo no kuvuna niyo yankubise mu kirenge hari mu gatondo ari no ku maboko yakubitaho no mu maso rero nanje ndiruka abanyeshuri bacu baraza baramfata ko abanyeshuri babiga bahungu babiga imbere ya iruka mu mufate baramfata reka niwo musire ntazibagira narakubiswe abana haiboro bita amajido warabiri oya kera amajido nta jido nimwe baguha yabankubise inkoni ngira baje bayiteguye ari inkoni ibabaza bayitwa gute bayitagoye inkoni ibabaza igenda igororotse inembo ni inkoni umukaratusi akanyafunya udusame tumeze utwonze ukuntu akanyafunya inkoni yera nyene bayishishuye usanga yera igororotse gira n'ikinyafu siko
kimwe ntuze yaririmba Bruce Melody barayinkubise imwe gusa canumva ifundo inyuma mu maguru nk'umuntu akora sport cyo umenga uri muri team narakomye induru canke Bruce Melody yandimba yimvye kubera ikinyafu nzagukubita ikinyafu je naconze aha ni inkoni ishaye umusederi y'umusederi irababaza byata umwana wawe rero uzoyimupiga nawe nyene nzocanyena kundayigure kwe none wumva umukubise ikintu wumvise ko kibabaza uzoba ushaka kwica rero mubashaka kwica twe twarapfuye rero urashaka kubita umwana inkoni ukabona arapfuye none apfuye uravyara uwundi umuvyara rega apfuye abasanzwe rega umwana nawe yo bari guha umwishe ni mugasho wa yego ndabizi ariko umunsi buba wageze urakura narekereza kano gafana guinwa nta kundi ndakanwa none gaheze baduha kandi bashaka kamera rega ngaho ifana zirahari wangu sawa Yes tukiri ngaho nyene rero Kercy navuga yuko mu bintu byatumye hanini ndakurondera navuga yuko office message ni message navuga yuko wallahi Kercy aranyica cameraman ni message navuga yuko nabigeme bari Saudia unasikia ni message bantumye ndaguhe kucura abahijya no ndiko ndakumva ba ready ariko asinata nabigemere bantumye bavuga ati ni Kercy navuga ko ukunze gukora ibiganiro ucoza bigeme bari Saudia si sawa nabigemere bantumye ati mbega dushaka umunsi wakora ikiganiro na Kercy uzomutubwirire ibi bintu ariko rero yangane man vuga manager bazi ko ntaco ncera okay bavuze ati Kercy arakunda kuducoza sana ngo twoza amasahani ngibiki nibiki amasahani ivyo nabivuze he attention umwiza nakubwira ikintu kimwe aba journaliste bafite ibintu bifondera zana message zana izo commentaire abo bazanditse zana wallahi Kercy wallahi akia Mungu mvana mu matwi rero ndashanda kubwira Kercy turiya aba journaliste bafite ibintu mwifondera kugira mwumve yuko umuntu avuga nabi wallahi akia Mungu yo nimba zana izo commentaire banzureke kwanza wonyene muri twoza amasahani muri commentaire uce wandi wonyene wantumye twebwe mu kufungura ntitwoza amasahani rero rero nomero yiwe muzane cameraman ba telefone yangu bro nimba ntayifuza atagiye kujugumira Kercy jewe njukumira sasa reka rero mvuge jewe mbera yuko ikintu ntinyari imana n'inzara okay mbandanye rero bandanye okay bacha abantu mati utwo tubarize Kercy wala akia Mungu ni true ni bavuga true story bro ni ukuri bacha mati mbega Kercy uzomutubarize afise iki cyo tuma tugaya twebwe yabiba uwo muntu yabivuze yisunze iki naramuvuze iki yabivuze bivanye n'ibiganiro kunda gukora unavuga yuko ubacoza umviriza nakubwire jewe ivyo mvuga nta numwe ndadomakize nuzi ko tumaze kudomakizina aritwara tuburane nta numwe aradoma kwizina urabatsinze man nengitware tuburane nzitaba uramaze kuja kubura jewe na parcelle namaze kuyiburana ikingere toka gusa yishuye neza twega amategeko turayazi ubuzi yuko amaze kumuvuga izina nkaba amaze kuvuga Jacqueline nkaba amaze kuvuga n'andi mazina ntazi umva Jacqueline uramuvuze Jacqueline niryo n'izina nifondera nkaba uwo maze kuvuga vraiment aranyitwarira vraiment kandi bazompana ariko ukabuzi yuko navuze mu rusange nta kodomye kizina ngenda witwara uvuga uko nyene barakubaza ati yarakuvuza izina ucuzana baca basangura ibiganiro vyose nakoze ni byinshi ariko ntaco bazobiraba ni amezi 3 uko babihetse nta bace bumva aho nakuvuze basanze birimwo rero Kercy bazomugira nzohanwa ku musaga bita gutega bro muri gereza bambe muri university siko bahe oya ni university nta mu mpimba cyo ujana kwiga ariko Kercy tukiri ngaho nyene we hari abigeme bari Saudia muvugana babagenzi bawe bama gucore ngeni wamaze kuncorera kandi je umuntu mu diaspora amaze kuncorera amahera menshi abasiga n'umuntu umwe nawe nyene twageze kubona nina twageze kubatuma n'umukobwa n'umuhungu nta mukobwa aragucore umukobwa n'umwe yagucore bigenze gute umukobwa yanshore bigenze gute yarantelefone ari Saudia nyene hace bwati je ndagukunda aya ati mama
canke ne wamucoresha oya yaciye ambwira ngo kandi ndakeneye je n'abakobwa nkunda gucoresha ucoresha acambwira ngo mpaka nimero kawe ngo ndafise agakadongo ngomba kukurungikira hama kamu uca usanga hari kwanga none ni ibanga mpaka ndabivuga imbere ya kamera nawe waratamye sinatamvye ariko yari menshi yari menshi vya abademo bari Saudia bo bahwe wa bayo bacoye kabisa ni atari iyo bacoye vraiment baragundazi warapyinye vugisho oya ntiyari menshi vya kave yari na maki ariko nanashimye kuba yariyumviriye akancoresha kacambwira yuko anankundira ibintu vya jeje niyo mazi imisi nakora ibiganiro baguma bansanga muri message ngo turagukumbuye ngo kudaherutse ngo gukora kuri mikro hambwa ati ndafise ibintu ndi busy navyo ngo ngo ibiki umuziki ngo afise album shasha album wala harimo collabo yani collabo ndekashare kakuntu nta album nimwe ufise nta nimwe mfise gusa nye n'umusi nasohoye indirimbo ariko ndayandika attention ariko kesi tumenyereye abakobwa b'abakwine video kenshi bakunda guca bavamo abaririmbyi bakomeye cyane naje sinzova mu muririmbyi akomeye nzova mu ndi muntu mutitetse umupasiteri ico ushaka cose c'Imana izoshaka ariko ikintu twumva twa tutiteze kuri Kercy walayi nka jewe n'abakunzi ba Royi TV Burundi n'ubupasiteri walayi haje ngiye kuvuga ubutumwa bwiza nta tatu zinde fisa hanzoshira akantu nibwira ukwamanya nemvuga ubutumwa bwiza nabuye wowe urazi gusenga kwe kwiki ntazi gusenga walayi ntazi gusenga akiya Kercy basi dusengere gato kandi mwe muransoza dusengere gatoya basi kugira turonke imigisha warayivukanye nasikiye atanguye kumva ubwoba bwo gusenga Kercy je nashaka basi unsabira umugisha basi je ahubwo nofana njenzo genda gusengera vraiment gucorera ugura izindi fi apana okay sengera ubunyene basi kugira ngo n'abakunzi ba Royi TV Burundi babona ati kabisa turakeneye kumutera nazi gusenga sinababwiye nawe uvuga ubutumwa gute basi umurongo umwe uzi ure wo muri bibiri Ambanera umunamba yabuze ivyambaje yanyishura wavuze wovuga ubutumwa none wovuga ubutumwa utazi na bibiri gusenga vyamunaniye nuko vuga rero navutse uko none sengera basi jewe nanse nasikiye Kercy yanse kusengera why ntabyazi Kercy buya ubaye umupasiteri walayi hari abantu benshi boca bihana yo ahubwo yibujimura yose yoca yihana walayi na jeno cyane yo kameramani akiya Mungu bonye Kercy yihana ugati wa yes araje aho wajya gusenga none aho pasiteri bubu imana izobahana why jana henshi nkunda gusohokera usanga umupasiteri mu gapayote yisego umudemu umwana mu gapayote ariko aramukorakora nk'uku nkimva tujya niba mupasiteri nabona Nagasha binyegeza amaso y'Imana n'amaso binyegeza amaso y'abajya apana y'abantu bose abakiriso binyegeza amaso y'abajya basengana ntibinyegeza amaso y'Imana n'abajya bapagana kandi bavuga yuko bajya bapagana nibo baje kubwira ubutumwa bwiza none gasha nkaje uzoza kumbwira ubutumwa bwiza ni Rwanda kubona mu bupayoti bw'akabare uri kukorakora amatako y'abakobwa aho muzocumbwira gute ukorakora amatako y'abakobwa ni vyiza Imana irabikunda nubuhe butumwa bwiza uzombwira ego kweli ubutumwa bwiza yovuga gute wasanga ngo ugusanga je ngo haleluya ngo burya ngo Imana ngo irabikunda ngo akigira rero impumyi ngo Imana ngira irabikunda si vyiza canke akabona umukobwa w'ibisusu ariko aragenda ari mu modoka bajanye n'umugore wiwe agasamara agakora kugono umugore yamukebura ati uri kurabiki ngo Yesu arambwiye ngo ujya mukobwa ari mwe ikintu gikomeye utuzoje kumubwira ubutumwa bwiza sister uva hehe jewe mbanga onyeje ndi pastor inzuza ko kubwira ubutumwa bwiza azokukora ibitumwa bwiza ngo ndabona yuko ngo vye bisusu vyawe ngo babitanze kuzimu ngo babitanze kuzimu ngo bisi bisusu akaguma bikora akorera ngo haleluya akabikanyura nyere basikiye Kercy amabere sasa amabere niyo biharaje akayafyo akavuga ati
abavyeyi bawe ubwa mbere aguteranije n'abavyeyi abavyeyi bawe ndabona yuko bafashe baragutanze igimba cirondoka kugira ntuzopfe wararondotse ndabona urabona abahungu beshi mumaze guhebana bakuvanga ndababona he ngabajya he n'ujya muheruka gushwana yakuvanze rero nivyo nyoko yagukoreye kuryobere gira uko mwizina rya Yesu abana kesi humiriza chaza gafyonda wewe kurababa ravuga ati yo ngo nimuze mumufate ngo y'amadayimoni ngo ngayo kombe wewe uri kuribabariye nengasho umuntu haje akanyuye amabera kuma kanyura haleluya ngo bari mu suti usanga ryavuyeyo wewe reko uri kuramwikura kweri kurababa ngo n'amadayimoni ariko none gasha amadayimoni afata amabere nayahe kadafata amaboko amadayimoni kada amaboko ari yakora ibintu bikomeye kadafata amaguru kadafata ugutwi afata amabere n'igisusu gute n'amatako ngo abarozi ngo batwaye impuzu yawe yo munsi mwumva rero kuvuga ko batwaye impuzu yawe yo munsi ntuzopfa uronsa umugabo reka tugusengere mu izina rya Yesu reka tugusengere mu izina rya Yesu abandi baca bazara bakoze ngo abakobwa babiri ngo bakoze b'Imana ngo baze ngo bamufuke igitenge ngaha ari muri ico gihe ariko aragukanyura amabere kubera uzabaterera amaguru kubabara muze mumufuke mufata amaguru abandi bafata amaboko aca yakanyura ye yibona nico gituma rero Imana vraiment duharire n'abapasteri n'abapagani je ndumupagani ariko umviriza ndakubwira ikintu kimwe je ndumupagani ariko hari umuntu je tugiye mwijoro tugapfa ubunyene je ndemera ko ndumupagani sivyo kandi ivyo nakoze no vyemera mugano ujya mu pasteri ntiyovyemera kuvuga ati ariko umenye ko nari umukozi w'Imana nanje ariko umenye ko ndumupagani none Imana je ntirinda kunshira urubanza ariko mu pasteri yo nobona wene namwe mbona None Kercy nk'ubu ugwaye hari abantu bavuga yuko umuntu yihana agira nk'ubu wowe dufatura agwaye ikintu wokora cyatari ni ikintu cyatari giherezo cyanje n'igizo ubizi gute kubera nabandarisaba ega je narigeze gusenga yarigeze gusenga arabiheba narigeze gusenga kubera ko nawe numenga simpagije Imana kandi je mu isomene nararakane muri veye nkisonzesha kabiri mu ndwi yo reka mugana abonye umenga ko hari ibintu bindi bituma ntegeranye neza n'Imana cyangwa rero turakora amatako y'abakobwa nawe kandi nta matako y'abahungu nakora oya ibyo bintu rero wabona utegeranye ko n'Imana nibi donc ndiko ndasenga naravyumvamwe yuko ntari uw'Imana vyahatari kandi umva kandi nakora byose donc narayihaye muga ukumva yuko narumva yuko atantayihagije ntayihaye kandi nari nziti yo ati byose nahejeko byose naraherejeko Kercy iyo uri kurakora ama interview cyangwa se navuga ko ni Kercy amenyerewe kuma mu ndirimbo z'abaririmbyi bagiye batandukanye mu biganiro bigiye bitandukanye Kercy iyo uri kurakora ivyo bintu bibiri newe ubona ufise talent gusumbinga kuri video no gukora ama emission ibiganiro newe ubona yo hose ndafise vraiment intuze ariko hari ahantu uvuga ati kabisa nawe uri kurabikora uvuga ati ahantu kabisa kwa actinga icari cyo cyose cyo kwa acting icari cyo cyose ndabishobora kuguruka none bitoro ntivyabutse rero munaguruka kwera igitoro wala none yaba ubutufise intaro twese ko tuba tutarinda gutonda ku murongo nashaka urutaro rero reka shuru ubagwa rutaro waruto bampa urutaro n'umuti akazarangirira nyamu yego shano kwicara ko neza nkagenda ndaraba ibirere ndakamera nkagenda ndakamera ukorotse urazi ukorotse okay mubu Kercy timaje ndi mu ndege ngiye muri wese sawa imagine uri ku rutaro ugacukorokera ajya muri ville ku mabisi Kercy akorose muri ville ku mabisi timagine iyo post Kercy akorose ku rutaro muri ville ku mabisi ari ku rutaro bimeze gute bimeze neza umuti none ntuba wahetse umara se wallahi ugacikorokera ega nanje nincoro cyane inyongere ndirindi zina ko bavuga ati kaga kobwa twakati karase gukora amateka abantu uzi aba MC wa mukobwa wanyu bwawe je menga no guha inkoni wala cha mugabo ndazi ivyo bikubaye ko wocukizwa
Nkorotse muri ville. Yego vre wocukizwa. No canko numva nkorotse no cantora rya rutaro nkigiye. Wocaye. Sinaba nk'abarya bamama nk'abarya none si muri ville ntihari abamama badandaza ivyema kure. None nanje no camera nkabo. Umba ubuhe Narufata ukuntu mvuye kudandaza ivyema. rugaragara. None Ariko kesi iko biriko wasubwiye ko warashaka mu kurangiza ikiganiro uraza kunsengera uraza kudusengera wana. urareka kugiheza ngo nuko ntagusengeye. Yes tukiri ngaho nyene Kercy kubera iki page yawe isekuri All Stars je byaranani nari mbe na why Kercy page yiwe kubera katagize Kercy tugira All Stars n'ibindi byinshi why kubera ko niko numva nashakaga kuyita. Hariho n'iyindi yitwa ko nyene Kercy Bijou ariko iyo ukoresha cyane nijya All Stars ko ariyo yatanguye yadugije. Rega hari iyindi isumbye yitwa Kercy yoyo byaranse kuntu abantu baguma bagira. Oya wari ukiri umwapkami kutabivuga. Oya Ati nari nkiri hasi igira nka kuduga kweka igiya ciduga no ijya ciduga kubera rega nijya niyakera. Niyo ariko iyo yindi niyo natanguye kugira ukreya. Wa muzungu gute Muzungu wa mu ex wawe umuzungu umuzungu nushaka ntiwerewe kuvugana no ahubwo ndeka ndagutwenze. uwo musi yarampamagaye ndagenda kumuraba mwino misi ngiye kumuraba bazorobe ngiye kumuraba nzabona igikorwa gisa amadodani mu maso afise idodani ngira 15 urabona uvuye ngaha kuri Dream House gushika hajya ku idodani urabona hari ndawo dufatanye nk'amadodani 10 gushikaye. Araje agomba kunkanga ngo umugabo we cyambwira ati urakomeye neza mu mutwe ati abashinwa bararongora hajya tiwaye kubugore umushinga ufise ndayiwe wikinamuga turi imara ya mutsindi tina utaniye ni imara tikuko afise umugore wiwe tinayo madodani mu maso atawora afise indero ni mwagwaye akobwa ko mufise namubwiye ati ntusuye kunkanga kuko aswa kunkanga ndayivanamwe hama ngende mu mpimba je sinsinda urambaza wumva nawe urazi gutera ingufu nari kuza neka atakunkorako nagushana mu basura mbwa ati uri mara ya mutsi nawe nitera bwo wari kubaka nta tera bwo nta tera bwo nariko ndatera yavira wari kubikora yari kunkora kagaca mbone Kercy OG umuntu angana na mama wewe wo mutipe vraiment angana gute o madodani mu maso araza arinjima ndavuga ati none ati umuntu ati kumve vraiment nubwo bavuga ndishima je sinishima uvuga ati hari abantu arabandenze ngo vanga hani ngoga ngo haguruka uve hano cambwa ati kushaka kuntwara iyo ushaka we nibiki tisinda kwemera ega ni hari ino hari ngozi hari muri show nari nagiye nyene ngiye kumuraba waraye heno naraye twararaye no muzungu oya naraye muri hotel hamana narari wiyo akubesha haki ya Mungu ewe cha kuramu sanyene yaranje nangomba sanari sanzwe ngomba nimanukire acaraza yaratazambaye basha ninda yadinikije ati nsanga umugabo wanje bamutwara ashika ngo ari hehe kari hehe anje ngoma nirira basha twone ko ndirira mawifungu ni nasha nakaye kutera ndiko ndaririmba basha anje ndamushisha mpaka nza numva vyakabaye kera acaraza ngo jewe ndazi n'ukuntu tuvugana kuko turamenyera mugabo yarare umuntu agutera indamutana tazi n'ukuntu avuga acamubwira acariyicarira harya abantu bandanya twirira nawe nyene wo muzungu acaragenda acazana intuze y'isakoshi yanje acayitanze cambwa ati yasakoshi utayihanze urazinye neyo ngo vraiment tuvugane ngo n'umuzungu oya bavugane nawe jewe dusohoka ko nundi twari kumwe abavugane n'umuzungu yego jewe cha turasohoka hanze dusohotse hanze cyangwa kuvuga ngo amahera ngo ya garderobe y'umwana ngo iboreye ku mufundi ngo je sinzi ko afite inda yiyo camvuga ati mbe hajya batwaye inda yuyu yo ngo wishinga ngo yatwara ngo munda cyangwa ati je ntunyitwe indaya kuko uyu je twamenyanye nawe mutaranamenyana
we mwamenya kubera aji ningozi wamenye ko yaje ingozi ariko je namumenye na ataranatsa nini ngozi ataramenya naho ari ingozi charamanza ndakasiwa ndakauka ndikaukira wala chamgati ntuswe ngo soka chamgati je sindi umwana utwari bishaka atasiyo jewe ngiye kuri memento kandi araza ni wantwara kuri parking barashima umukobwa arasangwa kayinjiramwe ngo cameni ikiyo camvuga ati je naciye nguma nitwengera hama cana mujyati mviriza uri maraya sivyo ni maraya muzindi ukaba wumva yuko watwaye inda y'uyu muntu uri maraya muzindi ntuzose kubanga abandi ni maraya uri maraya muzindi kuko uyu afise umugore we banditswe wisezerano kandi yemera uzoza kubishima umunsi yasubiye iwabo atanagusezera yaheze iyo show yaheze gute yaheze bantwaye kuri memento bigeze mugwa yani tigeze tugwa yari kunkorako iyo mukuru igiye yo shana yuko canda mupasura idodani nari kuvaho ndaziharuye zose je sivye urumiriza ngo ya modoka ngo kayuriramwe narayuriyemo vrema ngo arafata n'amabuye ndurirayo barantwara nye hama ntiyateye atezi abantu baramufashe bamde bamufashe nano hari ibintu bita amanyama yaramanyameshe akajambo kamwe ko hari hose aho uri hose urasikia ndazi akajambo kiki kuwo mwikuru wo mwige akajambo kiwe nuko no guhapore cyane kuko uyo ni wagira imaruka byara n'umwana akabaho uzocushima Imana wayatoba nindi maze amezi 9 sawa shazo byara umuzungu nawe urabyumva umuzungu wahe sasa umuzungu wahe byara n'umuzungu kare ega benshi bavuga yuko iyo ndatarigwiye gusa je ndagomba kubimubwira mugana ari kaukiye sishaka kubateranya urumva ura ufisa amakuru ndafise amakuru kandi yuzuye mugasi sishaka kubateranya muga ntazasubire no kunyimvira kanyim nzoca ndabinyamwe je nsifyina iraba sivyo umuntu ntuzi yaba abi ni Bujumbura uwo mutipe agenda hari yagiye ku kazi ntazi haba kuko hari yaba kuko hari yaba nta varize impuzo nimwe afiseyo nta biratona bimwe afiseyo nta nakimera umva donc afise ibintu bya business bakorayo hari gusa cyayumvira umuntu ashobora kugutera inda nta no kumubwira ati nyandikishiriza umwana nje yo kwandikisha inda jewe inda gusa yego nambwira ati hoge tuje kwandikisha umwana ataravuka andikisha inda gusa umuntu ntuza haba ibi ni Bujumbura ntuza haba naho uzomurondera usanga yaramuzanye ntiyamuzanye n'uburaza hana usanga nabano kandi nzi n'abandi bakobwa bagendana mane gagondana n'abandi bakobwa gusa genda umujama wiwe none kese uhora wifuza kubyara umwana w'umuzungu umwana w'umuzungu ankunda sawa ngurira parcelle muri mairie hariya mu rubirizi na benshi babanza naye ndashaka ko byara umwana w'umuzungu oya nubujuju umubyara n'umurundi kumubona hano naye bajye gashabura caki muvyaranye n'umwana w'umuzungu akagenda hagusigira umwana hari nake akagusigira umwana agasigara no amasashe muri meri Kercy mu gusoza rero ndashaka utugire ikintu tugiye cyangwa se ugire ikintu ugiye abakunze ko novuga yuko hari abakunzi bawe bagukundira kuba uri mu queen video cyangwa se okay mbwira manager w'intuze biti vitwa gute manager bro naitwa Delphi yitwa Delphi yonyene manager Delphi ariko ruvuga iby'amaro oya manager Delphi shaka kunchorere ico mbi y'abakunzi rero Nasikia bro manager Delphi vraiment nchorera vraiment so bukoze ramuse hasi bro kanda gushimire ba urakoze ariko vraiment manager yanchorera ndibaza aravyumva manager iri cyukoze wallahi ndagushimire dusengere basi ndabasenge mana ndamusenge yitwa gute sengeriro ndere no mu manager azonchorere mana ndakwingize ko uzokoze amen manager uzonchorere amen yes bakuzi ba Light TV Burundi twari kumwe na Kercy umwigeme navuga ko yakoze amateka menshi muri Buja Flavor umwigeme yakoze amateka menshi mu muziki wa 257 ndibaza vuga ati mu gusenga kwiwe ariko shantaze gusenga wallahi ariko nashaka tuvyakira uko nyene Kercy merci beaucoup Cheers ndazi kutanga cye
reka ndagushimire kuwe ariko na manager yibuka ncorere manager ndibaza aravyumva kabisa manager umucoro ndibaza yanabisengere ngira azobikora yego prem antuka reka ndagushimire kuri kanye interview ntibagire kora subscribe kuri Royi TV Burundi kugira ngo ukomeze kuduteza imbere yari Mr Radio kuri micro ya Royi TV Burundi Kercy kuri micro ya kabiri. We love you so much. Wabikoze big up sana wotarabikora please bikore right now. Mr Radio Kercy, we love you so much. Ciao ciao. Peace.